ubwa mbere mugeze hano ubwa mbere ndamutsa Abega na Jackson ndaza kubakira by'umwihariko ariko rekana nakira abandi fasha gutya fasha undamutse mugize neza bakunze fasha mu ndamutse muhaguruka tubagumbire haguruka tubagumbire bakunze umuntu ari ubwa mbere ageze nga ngumbirira abo bakunze haguruka papa wanje haguruka ntabwo bakubaza izina tushaka kuguha ikaze hey munyakirira bo yego bitware n'amahoro thank you Imana ibahezagire so ndakiriye umuvukanyi Abega Emmanuel Abega nijyo twakuze tuzi numuvukanyi wacu n'umuryango numva ata commentaire ndende ngomba kubishiramwo bazananye n'umuneve Jackson Imana iguhezagire cyane twaryoye kubabona Abega abe ngwino turamutse ngo ndaguhura mukanye umunota umwe ngo papa tukomere Imana amashi ihutishe mikro hey nyaruka niyo mikro mandi karibu cyane turamutse atwibwire ndamwakiriye by'umwihariko kubera ari umuryango none tubipfe n'umuryango wanje nteza kumwakira kandi ngaha sinasavye lift ndi permana ni muvyakirire tumwakire tunezerewe munyakirire umuryango turamutse papa Abega ya Yesu ashimwe amen nkuko yivuze nitwa Emmanuel benshi banyita Abega abandi umurundi ariko nkabamba muri Amerika ndanezerewe kuba ndi ngaha nkabandi barahimukije mu izina rya Yesu Kristo amen Imana ibahezagire Yesu aguhezagire cyane thank you so much turakunezerewe wakoze cyane Jackson merci beaucoup kuza kumuherekeza anko n'umugisha ukomeye aba muri Etats-Unis asanzwe ara umucuruza ari umugwiza tunga kandi Imana aramuhaye umugisha muri kiriya gihugu Imana imuhezagire cyane ubu yaje kuraba umuryango turanezerewe kumubona hagati yacu ubwo rero mu nkundira vaye ko twakira ijambo natwe tugumbirana uhe yambi mu mvukanyi wawe hama tugende kwakira ijambo ry'Imana twategura uyu munsi na evangeliste Leonard aba bakunzi bacu abana bacu muri Australia muhe yambi kwiriye akuramutsa yicaye wigire nk'utamubonye mubanyakirire nawo bavukanyi bacu amen mugize neza cyane mugize neza iryo nirindi tegeko ijuru ritubwiriza cyankwe ridusaba gukora cyo gituma iyo muri kumuraramukanya tubaho umwanya kuko biri mu ijambo ry'Imana bibiri vyita kugumbirana kwera mama Jo ugize neza kwakira Abega Abega n'umuntu wo mu muryango ariko n'umucuti cyane ya grand frère papa Jo n'uwitwa Michel Michel niwe grand frère kuri ya baranasaga mana sinzi ngene mutabaye amahasa na Michel barasa cyane hama Jackson nawe twarakinanye umupira gusa ntitwari muri equipe imwe mbege wowe ari muri Solidarité je nari muri Arafat baziko tari tworoshe Arafat na Solidarité bihuye iri kuba Kivumbi na Kiyashu kuko zose zari equipe zo mu Nyakabiga yari umuriro yari derby kweli na Solidarité yari equipe ikomeye cyane yari umukinyi mwiza cyane Jackson yari umukinyi mwiza cyane Imana ishimwe cyane majukumu ya Burundi adufanya dutafute bingine bitu tukaheba kabumba hakuna support mu nkundire rero umunsi tujya twakira ijambo tuza gushikirizwa n'abana bacu begereje gusubira mu gihugu cya Australia murabizi yuko iyo batugendeye
basiga baturamukije neza. Fanny umwamikazi wa Leona, Jayden, Imana ibaha umugisha, papa yarakoze gusubira kandi kubazana. By the way, reka ndamutanga agatemonyaje gato. Ngwino papa bakunyakire protocole. Ni sawa? Urarushe? Ntacho. Ni wiruhukira amahoro sha mukunzi. Birashika. Birashika. Je nibaza ko ari je ndabibakuramo uko nigake ndabwira abantu kwazi ibitabo. Ndakunda kuvyitwaza. Nagira nkorere publicity windaze ko atobivuga. Leonard asigaye afise amabisi, amakwasteri. Nawe n'umucuruzi. Afise amakwasteri atwara abantu. Kandi ariko aragenda buke bukubunye ni 6 izo ni kuvuga ngo zitwara abantu muzozibona tufise imanza ngaha nta bindi arabizi nawe. Yesu nashimwe. Aheruka no kumbwira ati ibintu dufise aha ni vya gravity ni vy'umuryango mubikeneye no kutubwira gusa. Uwo n'umutima w'umwana mu rugo yanditse kugutijya ntuzenye KFJ Logistics, KFJ Transport. KFJ Transport. KFJ n'amazina y'aba bantu batatu. Mutware, umwamikazi n'ikibondo cya imfura yabo. Ubwo rero muzibonye KFJ ugafata THB ntuzoza hano. Yesu abahezagire cyane. Turakwakiriye mu kuvukanye. Imana iguha umugisha, Imana gukoreshe natwe twakirana ijambo ubugwa neza kuko niryo ritugize. Amen. Koze cyane. Haleluya. Ndashima Imana gusubira kandi kuronka kano karyo. Nari maze iminsi ndi hano ukwezi kuraheze turi hano. Twaragerageje kuja hirya no hino gukora ivyatuzanye. Turashimira Imana ko hamwe n'ivyatuzanye ariko kandi iduhaye akaryo ko kuvuga ijambo ryayo. Amen. Imbere yuko nja mu bintu hirya no hino shaka gushimira pastor. Nukuri amajambo nibaza ko adakwiriye ariko ndagushimira vy'umwihariko kuko umuntu kukwizera. Reka tubanze tumuvuge we. Imana yaranyizeye ariko nawe yanyizeye. Murantaho kushobora kumpa hano hantu harakomeye cyane. Igihe cyose yonje sindinda ko bimubwira nza numva yabimbwiye. Kandi nukuri ndabigushimiye bivuye ku mutima. Ndashimiye uburongozi bw'itorero. Nukuri uyu murimo n'uburyo bwo kutubaka. Narigeze kubabwira nti iyo nje ino igihe cyose je mba numva yuko sinaje gutanga, naje kwakira. Kandi igihe cyose iyo mpagaze muri iyo position yo kwakira mpora nakira koko. Ndumva ko naje ku isoko. Aha nzohamara 7 8 cyangwa 7 semaines ibintu nk'ivyo, ariko hari ahandi hantu ngiye kumara amezi arenga 10 imbere yuko nsubira kugaruka. Nshobora no kugira imyaka 2. Muriko murabitahura. Kandi aho hantu hose ayo mezi yose mba ndiko ndakora umurimo. Muranahura. Nta bindi tuba turiko turatanga ni ibitwavomye.
ku isoko. Amen. Udatahura yuko waje ku isoko, je ndatahura ko ndi ku isoko. Muriko muravyumva? Ndagishimira Imana cyane. Ikigira kabiri, ndashimira umufasha wanje. Nukuri ndamushimira cyane. Murabona araberewe cyane. Aransengera, amba hafi, aranshigikira. Nukuri uyu muntu kino gikorwa nkora agifashe uruhande runini cyane. Aransengera cyane kandi amasengesho yiwe arankubita ku mugongo nkayumva. Murabitahura? Rero ndashimira Imana kuba yarampaye uyu muryango wose. Nukuvuga itorero, papa, umudamu wanje, nukuri ndumva impande zose nshigikiwe. Muriko muravyumva? Nshizemo namwe numva nukuri aha tugiye kuguruka. Amen. Ntaraja mu bintu byinshi, aka kantu jewe naranse kuvuga na pasiteri ntavyo nigeze ndamubwira. Umunsi mbona aka kantu navuze ni nzoshimira umuntu yazanye iki gitekerezo. Aka kantu karatomoye. Aka kantu je narakabonye, nubwo aka kantu ka bloka abantu badafise discipline yo kuvugira ahantu hamwe. Ahora nkatwe tuguma tuzunguruka hirya no hino, karatublotse. Ariko nararavye ndavuga neba, akantu karabereye vre, karatomoye. Uravye muri video, nukuri aka kantu eba turi mu gisirimu, ifoko dukora ibintu vy'igisirimu. Foko dukora ibintu vy'igisirimu. Urumva? Nukuri vrema umuntu yazanyije iki gitekerezo gasa neza cyane. Imana imuhezagira. Nshaka kuvuga utuntu nibaza ndatuvemo komisa tuguruke. Aba musicien sinogenda n'abavuzi. Muriko muravyumva? Ibintu aba bana bakora, ibi bintu aba bana bakora, aba musicien bahaguruke ndababona. Umuntu avuza ingoma, guitar, bass, barihe uvuza bass, umuntu avuza ingoma ari nukuri baravuza ibintu ukumva bariko baraguterura mu maguru. Urumva aba bana vrema ndabasavye. Urumva nubwo umuntu wozura muraba mu kuboko kamubwira ati nukuri asante sana, kirahagije. Muriko muravyumva? Guterana intege. Muriko murabitahura? Urumva barakora ikintu Jimmy uravuza nkumva ndiko ndavyumvira mu nda. Muriko murabitahura? Umuntu aravuza ukumva. Bene data twarigeze kuja ahantu umuntu waje ufise umucanwa abantu bakakuzima. Muriko murabitahura? Ukumva abana nk'aba, ndababwire aba musicien igikora ni cyahera muze kuza kundaba. Numva ashaka kubaheza. Urumva abana baravuza vrema ukumva. Jewe twariko turagira ndumva mbega nsimbe ndamugire pasiteri kuko nawe ngashaka kubakupa. Nabone ibi byo kuvuga ubutumwa tubireke tukomeze. Urumva je sinigera nsirimba, mpejeje no gusirimba hajya je nta nivyo narinze. Urakora vyumva? Ubu mpejeje kuvyiga mukanya. Ni moto frame. Anyway, murakoze cyane. Reka twinjire mu ijambo. Reka nsabe Pastor Jean ansomere muri Luka igice 8 umurongo wa 22 n'uwa 25
22 gushika kuri 25. Uyu munsi dushaka kurabira hamwe ijambo rivuga ngo ukwizera n'ubwoba ntibijana. Some. Ukwizera n'ubwoba ntibijana. Tugende. Ku munsi umwe muri iyo atambukira mu bwato bona abigishwa biwe. Arababwira ati tujabuke tuje hakurya y'ikiyaga. Baterera ubwato bava ku nkombe. Bariko baragenda arasinzira. Hamanuka inkubi y'umuyaga mu kiyaga, ubwato bwariko buruzura amazi. Bari mwirinde. Baraza baramukangura bati mwigisha turapfuye. Arikangura azibiza ingunza no gusuriranya kw'amazi birahora hagawekere. Arababaza ati mbega ukwizera kwanyu kuri hehe? Baratinya baratangara barabazanya bati mbega uyu n'umuntu ki kwabarira n'umuyaga n'amazi bikamwumvira. Haleluya. Amen. Iyi nkuru ni inkuru isanzwe cyane abantu musanzwe mumenyereye. Turamaze kuyumva inshuro rimwe kabiri gatatu, turamaze kuyumva inshuro kenshi. Ariko iyi nkuru pastor igihe yambwira kwigisha, nari natanguye gutegura muri agenda yanje ibintu byatanguye kuza mu matwi. Numva ari ibintu biriko biraza. Ku munsi wa kane niho numvise convention y'iri jambo. Jewe niriwe mfise ibintu ndiko ndirukamo, numva ndiko ndasunikwa kuza muri Louange. Sinari nzi ikintu kiriko kiranzana. Kandi nagomba ndababwire nti burya abarongorwa ngo nampwemu ngo nibo bana b'Imana. Burya iyo hari amajwi uri kurumva, tulia chini usikilize sauti. Ishobora kuba ari ijwi ridatomowe, ariko kandi uri umuntu usenga Imana, ishobora kuba ari ijwi ry'Imana ariko rirakubwira ikintu kigufitiye akamaro. Jewe ivyo nariko ndakora byari ibintu nari nkeneye kubikora vy'ukuri kugira ngo ndabirangize. Umwanya nsigaranye ni muto, ariko nabwiye umuntu twari kumwe ndamubwira ati you know what, stop, dutahe muhira. Arambwira ati ngo hariho ibintu dukeneye gukora, uravyibuka yuko tukeneye kuja hajya. Ndamubwira ati umvirize, let go home. Turagenda muhira. Dushitse muhira nsanga dutangura yari kuwa kane, tutangura gutera agapindi gatoya ngaho. Madame yari afise programme sinzi ahantu yagiraje n'umushitsi twari dufise. Ndavye ku isaha mbona ni saa 11:45. Nca ndamubwira ati stop. Nca ndabivamo ivyo biganiro twari turimo, ntangura kwitegura. Numva ndiko ndasunikwa kuza muri Louange. Ndabasengera kugira namwe muze murasunikwa kuza. Muriko muravyumva? Numva ndiko ndasunikwa. Ndaza nari nicari haje inyuma. Pastor aravuga uko ariko aravuga, nkumva umengo ariho gome rikiraza mu mutwe wanje impanagura ibintu ari mfise mu mutwe. Narakamucishijemo gatoya, numva ubwonko bwanje ibintu byose birahindutse. Muriko muravyumva? Ngeze muhira turafise ahantu twashikiye koridoro nini cyane. Naragiye numva ntanguye kuhatembera aho hantu, ndiko ndahatembera gutya, mbyutse mu gitondo kuwa gatanu aho ndasubira kandi ndiko ndahatembera, numva koko Imana ikiransunikira kuri iki kintu kijanye n'iri jambo. Kandi nagomba ndababwire nti narafashe umwanya wo gusenga, numva koko iri jambo murarikeneye. Ukwizera n'ubwoba ntibijana. Bisobanurike. Iri jambo ritweretse ukuntu Kristo yatandukiriye mu bwato n'intumwa.
iyo usoma iki gisomwa Bibiliya iratwereka neza ati batandukiriye mu bwato Yesu arasinzira. Ubwa mbere na mbere iri tiro niritahuritse. Muriko muravyumva? Uwo gushira nawe we mu bwato sinibaza ko hari itiro ushobora kuharonkera. Acenda zijoro Yesu yararironse iri tiro. Iri tiro Kristo yaronse, je nagumye ndiko ndakiyumvira ko umwanya munini. Avuga nti iri tiro vraiment. Apana bicuya nani. Iri tiro kabisa, iri tiro ryavuye. Ariko iri tiro niryo ritumye uyu munsi tugira turivugeko. Muriko muravyumva? Arasinzira. Asinziriye Bibiliya iravuga ngo hatangura amazi atangura gusurira. Muriko muravyumva? Babantu Yesu yubatse igihe kirekire bitwa ngo ni ntumwa, bategwa n'ubwoba. Batewe n'ubwoba baja kuvyura Yesu. Yesu avyutse ikintu ca mbere yabanje gukora ngo azimya uyo muyaga. Azimije umuyaga aragaruka acara babwira ati bantu bukwizera guke muriko murantahura, muriko muravyumva? Aba bantu nubwo bagendana na Yesu, je naratangaye igituma Kristo yagiye kubabwira ati bantu bukwizera guke. Ariko hamwe naragarutse ndavuga ati erega ibi bintu Yesu arakabona bibabwiye. Aba bantu uko Yesu bariko baragendana nabo, aba bantu bari kumwe na Kristo nkuko uyu munsi aba bantu nga muri church Kristo tugendana nawe intambuko kuyindi, tumuvuga imisi ubu tuwejeje kumutazira. Ariko ivyo duhura navyo biratwibagiza uyo duhejeje gutazira, tukisanga ubwoba bwaducugumije. Pastor yavuze akantu kuwa kane, aravuga ati ntimushobora gutangura umwaka n'ubwoba. Ni watangurana ubwoba umenye yuko umwaka wose uzohera. Ari abantu bariko baranyumva? Ni watangurana umwaka n'ubwoba, nukuvuga uricira inzira y'ubwoba. Aba bantu ntibigeze batahura uwo bari kumwe. Kiri mu kintu cyatumye Yesu atangara cyane. Muriko muranyumva? Yesu arababwiye mbega abantu bukwizera guke. Mu yandi majambo nimuzi ko ndi ngaha. Haleluya. Aba bantu abagira ubwoba. Yesu iki kintu cyaramutangaje. Uriko uravyumva? Erega nubwo ibi bintu bimaze imisi biriko biragushikira, erega turi kumwe. Tuza ndi ngaha. Muriko muranyumva? Erega reka kushira imbere ingorane zawe. Hari uwundi ajyamye ngaha kereke pari mu bwato. Muriko muravyumva? Nubwo dufise ibibazo byinshi bitugarije, ariko dutegerezwa gutahura ukamenya uti mbega Kristo nakiriye, turiko turagendana, mbega turi kumwe, ari mu bwato, mbega ko ari mu bwato kuki mfise ubwoba? Ndiko ubu bwoba buva kuki? Mwumva ndiko ndaza kugutumira ndakubwira ati mwene data ruhuka. Amen. Ruhuka. Uriko uravyumva? Iyo umuntu w'Imana wamaze gutahura Kristo, uriko uragendana ubwoba. Vyitwa yuko wamaze gutahura Kristo, wamaze kwatura, wamaze ibi bintu turiko turakora ngaho imisi yose twinjira dusohoka, ariko ubwoba urumva umuntu arakuvugisha akantu gatoya umuntu akajukumira ngo mbega je sinzi ejo bizogenda. Nagira nje ndakubwire, ndakwibutsa akantu gatoya, ndakwibutsa akantu gatoya mwene data, ndakubwire ni uyo Kristo wakiriye niwe nyishu ico. Ego aba bantu bagize ubwoba batazi ko bari kumwe n'inyishu. Bahanze amaso ikibazo bibagira uwo bari kumwe. Muriko muranahura? Umutima warabavuyemo kubera babona ikibazo, bibagira uwo bariko baragendana. Hari uwundi muntu bariko baragendana. Kandi je naje kukubwira ikintu kimwe,
iyo umuntu utaratahura ibibazo uri kuracamo burya satani ni umuntu w'incabwenge cyane ngira ndakubwira nubwo atari incabwenge iki kintu cyari ko kiraba hari impamvu cyari kibaye iyo usomye iki gisomwa ukabandanya ugakomeza urabona igikorwa cyakoretse inyuma y'ikiyaga muri ko muranahura burya abantu iyo busomye ukagarukiriza kuri ako kantu konyene ntushobora gutahura impamvu satani yarazanye amaderanjima muri ko murabitahura ikigeragezo cyari kije hari ikintu cyari kigiye kuba satani aba yakikubisa amaso kuva kera agikubisa amaso atangura guteza ibibazo hagati ngaho iyo uhanze amaso ivyo bibazo utakaza intumbero n'uri imbere yawe haleluya ntushobora kwibaza mwene data iyo usomye ijambo ry'Imana ukariheza utuje urumva ukagenda ijambo kurindi ukavuga ati mbega kubera iki kibazo cyari kibaye iyi mifunda byari bigenze gute ukomeje imbere gatoya urabona impamvu niyo mpamvu nje gusubira nanje kukwibutsa nakwirandeka guhanga amaso ivyo uri kuracamo hari ibindi biri imbere satani ashobora kuba reka ndabasheri ngwano ndakubwira ikintu kimwe reka ndababwira ikintu kimwe je ngira mvuga ikintu ntigeze mvuga mu buzima bwanje nahagarare ngaha umuntu azi ikintu cyonyene umuntu azi iki kintu pastor akiza uyu muntu muri ko muramuraba mubona yuzuye agahinda mubona uyu muntu yuzuye agahinda kweli ubu jewe muri ko murandaba mubona je nuzuye agahinda ubu iyo muri ko murarabisha ayo maso mureka kunjosha ubu muri ko murandaba mubona je nuzuye agahinda uyu mugore mubona yuzuye agahinda sheri genda wicarire ubu rero ngomba ndababwira kino kintu uyu mudamu mubona uko mumubona twebwe tugiye kuza tugiye gufata indege twari dusigaje nk'indwi nka zibiri mu malo 28 27 November twari dusigaje kuko twashitse ngaho itariki 12 uyu mudamu wanje yari yasamye haciye nk'ikintu c'indwi twicaye atani ivyo tuzi twicaye mu rugo atani ivyo tuzi tutazi yepeke iko anatembea tu nini na nini Australia panda teremuka atazi yuko ariko atwara umwana mu nda muriko muravyumva tubimenye sinzi ngene wenyene yavuze atebara ibi bintu c'est pas normal reka nipime apimishije asanga yarasamye ni mu vyumva ivyo bintu umunezero ushuraduka mu nzu ibintu twatumaze imisi dusengeye majambo menshi ndibuka uyu munsi muri salo vraiment ibara urumva ndakugiza ukuri turumva umunezero uratwishe mu nzu umuntu wa mbere nabanje gutelefona yari pasteur uriko uravyumva turafata umwanya uyu munsi ushima nawe yari busy cyane ico genda vyibuka arahagarika umuduga ahantu yarari turafata umwanya turasenga turashimira Imana muriko muravyumva bukeye bwaho ndaja ku kazi uriko uravyumva inyuma y'imisi yari 2 cyangwa 3 ibintu nk'imisi 3 tubimenye nk'imisi 3 jewe ndi ku kazi sinshobora kuvyibagira yari ku munsi wa kane ndi ku kazi nkumva ibintu sinzi ibintu ariko ndiyumva nkumva kumengo
hari ikintu kitagenda neza. Mu bisanzwe jewe imisi yose uko yakabaye umwanya wa lunch ku kazi ndafise isaha yose, iyo saha turafise iminota 35 tuganira nawe, akaca nsezera nawe je nkaca nduhuka gatoya mu isaha imwe nkaba ndasuye mu kazi. Uyo munsi rero ndiko ndamuvugisha, ndamuganiriza tuja mu bindi tora twiganira by'ubu blage bwacu ibiki n'ibiki bla 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 bla, nawe arangana ukumbwira n'ikintu wakimwe wabatu abadamu ni hatari. Urumva ari ikibazo cyabaye aragumya, urumva namubajije kubereka, arambwira ati ngurumva ngo bujye uri ku kazi nariko ndabona mengo byo kutesha umurongo wewe ibintu byamaze kugenda nabi, uyu wende murongo ndiko ndafata n'umurongo nyabaki muriko muravyumva uyu murongo je sindavyumva. Hanyuma acaransezera nkuko asanzwe ansezera, nca numva ni no, ndamubwira nti sheri hariya munda hariya biriko bimeze neza, ndashaka ko numva nkeneye kuvuga. Yaranseze ngo asanzwe ansezera, ariko numva kumengo hari irindi jwi nshaka. Muriko murabitahura? Ndamubajije gutyo acara turi kararira ku telefone. Muriko muravyumva? Arize nca ndamenya. Muriko muravyumva? Sinari nkeneye ikindi kintu, kuko uwacu imyaka tubanye iyo bitagenze neza ndazi ngena nkominika tukomeze. Hanyuma amaze kurira menya yuko ikintu kitagenze neza, tuca turakupa, nanje ndakupa. Urumva ndicaye ahantu ndicaye mu kanya gato ndiko ndiyumvira nsubire mu kazi no nca ndavuga ati okay, ndugara ibintu byose nca ndagenda kubana na boss, ndamubwira you know what, ndagiye muhira. Arambwira ati habaye iki? Ngiye kuraba telefone nsanga yamaze kundungikira ama resort, uriko uravyumva, arabinyereka byose. Nca ndamubwira boss, urumva ndatashe ndafise ikibazo kandi nzokigusobanurira hanyuma, ariko reka mumpa akanya ngende. Ngiye nshitse mu rugo nafashe iminsi 2 nasuye ku kazi umengo ari ku munsi wa kabiri mu ndwi ikurikira. Kuki rero ndabazaniye inkuru ngaruke rero ahantu twari turi. Ivyo bimaze kudushikira twarakubiswe n'agahinda, tumva turacitse intege, twari tugiye kuronka umwana, dufise umwana umwe. Murumva cerveau iriko irankominika, ndiko ndumva ibintu biriko bitanguye kuza, ariko avuga ati ibi ni biki bitubayeko. Muriko muravyumva? Canda mu telefone, ndamutelefonye pasteur uyu munsi no mu gitondo numvirije ijya audio wandungikiye. Pastor arandungikira audio, iyo audio bayita rugasambura manzi. Narayumvirije numva ikintu kijanye no kurekura. Muriko muravyumva? Nicara ahantu hamwe ndayumviriza iyo audio, umutima wanje numva urambwiye ati rekura. Muriko murabitahura? Komeza urugendo. Kristo turi kumwe niwe yampaye, Kristo turi kumwe niwe azompa. Kristo turi kumwe niwe yampaye, Kristo turi kumwe azongirira neza. Muriko muranahura? Uyu Kristo numva umengo satani yashaka afate ubuzima bwacu abwugarine hano. Kuwa gatandatu nyuma y'iminsi 2 tugiye ahantu gusenga, tuja gusenga no kuri eglise nana kimwe bari bamenye. Nshika normal nkuko turaza ndicara hano nari nicaye, nawe yicara hano yicara, dutangura gusenga. Turiko turasenga normal ndiko ndiganirira n'abantu nkuko sanzwe niganirira ebana bite amakuru ya ebana ni sawa ubukenye niko vyari bimeze. Kandi mumva mu minsi 2 heze ndumva ko twabuze umwana,
ariko audio yandungikiye yari imaze kuntwara mu kindi kibanza. Jewe hajya ahantu Satani ashaka kunyugarira siho ndi, kandi ndakugiza ukuri nubwo vyari bimeze gutyo. Ndakugiza ukuri bene data, jewe mu mutima wanje Imana yo mu ijuru niyo cabona, nari namaze no kujabuka. Nimumba muri urazi muri kino gisomo yaje gusoma ari ahantu havuga ngo ja mu bwato tujabuke hakurya. Ninde yavuze gutyo? Yesu niwe yarabivuze. Intumwa Yesu amaze kuvuga ngo ja mu bwato tujabuke, Ryatiro ndagarutse kubabwira Ryatiro icyamutuma sinzira nuko yavuga ati namaze gutanga oda, namaze kuvuga ni reka tujabuke. Muri ko murabitahura, yamaze kuvuga ati reka tujabuke. Intumwa nazo ziracyazezeta mu mazi, ziriko zirabona ibibazo. Kristo nawe yajabutse. Muri ko muranahura, Kristo yari yavuze ati ingo mu bwato tujabuke. Usomye hajya Jean somera ari ahantu bavuga ngo soma ndakwereke, hariho ijambo riri entre guillemets. Mwigisha entre guillemets, tujabuke tuje hakurya y'ikiyaga. Tujabuke tuje hakurya y'ikiyaga. Muri ko muravyumva, yari yamaze kujayo, yari yamaze kuvuga. Muri ko muravyumva, hari abantu bari ngaha muri kino kibanza babuze amahoro. Hari ibintu Yesu yamaze kubibwira. Bene data, uri kurabura amahoro, hari amajambo Yesu yakubwiye, hari ibintu wavuganye n'Imana yaramaze kuvuga. Reka kuguma ugaruka uri kuraza sinzira ujyame. Hari ibintu yamaze kuvuga, yaramaze kudeklara, yarahejeje yamusinzire. Iyo ushize umutima wawe ku bibazo ubu uri kurabiha power. Yesu yari yamaze kuvuga ati nimuze tugende mu bwato tujabuke tuje hakurya. Ngorane si kiyaga. Muri ko murabitahura. Satani ntidushobora kumuhagarika kwimanifesta ivyo akora, ariko twe niduhagarara kudukino Satani akora, twebwe duhagarara ku Imana yavuze. Muri ko muravuga, muri ko muranahura, twebwe tuhagarara. Uyu mwaka ngo numwaka w'umuco wanje. Muri ko muravuga, none numwaka umuco n'umwiza n'ibijana. Umwiza c'est-à-dire quoi? Umwiza c'est-à-dire quoi? Aba bantu nubwo Kristo yari yababwiye gutyo, bo baracatwikiriwe n'umwiza. Nibari bazi ko Kristo yamaze kugurura ikirere cy'umuco, yari yamaze kubarasira itara, yari yamaze kubabwira ati haguruka tugende. Muri ko muranahura? Oh Jesus. Muri ko muranyumva? Thank you Lord. Ibi bintu ndiko ndavuga murabitahura? Bose turakumva. Hakurya y'ikiyaga. Tugende hakurya. Iyo umuntu ufise ubwoba ugasanga umuntu urasenga, pastor nsomera Mariko igice c'10. Ndeka ndababwira iyindi nkuru kugira ngo mushobore no gutahura, kuko rimwe na rimwe ndiko ndumva ngo ni muri ko muranantahura. Nsomera igice c'10 inkuru ya Barutelemayo. Igice c'10 umurongo wa 46 gushika kuri 40 gushika kuri 50 46 49. Okay. Nuko bashika i Yeriko. Akivana i Yeriko n'abigishwa biyiwe n'ishengero rinini, mwene Timayo yitwa Barutimayo, impumyi yasegerereza. Yari yicaye iruhande y'inzira. Yumvise ko ari Yesu umunyanazareti, atangura gutakamba ati, Yesu mwana wa Dawidi ngirira imbabazi. Abantu benshi baramuzibiranya ngo ahore, ariko arushiriza cyane gutakamba ati, mwana wa Dawidi ngirira imbabazi. Yesu arahagarara, arababarira ati nimumuhamagare. Bahamagara iyo mpumyi, barayibwira bati humura
va hasi komeza rero araguhamagaye komeza 50 ego nayo ita impuzu yayo ihaguruka vuba yegera Yesu Yesu arayibaza ati ugomba ko ndagukorera iki intomumyi iramwishura iti ndagomba guhumuka mwigisha Yesu arayibwira ati genda ukwizera kwawe kuragukirije atarahaguruka atarahumuka aramukurikira mu nzira. Soma 46 subiramo 46 nuko bashika i Yeriko akivana i Yeriko n'abigishwa biwe n'ishengero rinini mwene Timayo yitwa Baritimayo impumyi yasegerereza yari yicaye iruhande y'inzira 47 genda yumvise ko ari Yesu Munyanazareti atangura gutakamba ati Yesu mwana wa Dawidi ngirira imbabazi. Garukiraho ari kintu kimwe nshaka kubumvisha kugira ngo mushobore gutahura ino message ndiko ndavuga. Uko twicaye ngaha byitwa yuko turi abantu bamaze gutahura twamaze kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza nubwo ho barimo babiri cyangwa batatu kandi nabo n'uyu munsi nibatujana baraza kwakira Yesu. Urumva ndakugiza ukuri uyu mugabo je yarantangaje cyane. Bibiliya iravuga ngo yumvise, ndashaka ko aka kantu mukumva neza, ngo yumvise ko ari Yesu mwana wa Dawidi. Aka kantu niko nashaka amagarariko, ngo yumvise ko ari Yesu mwana wa Dawidi. Kuvuga ngo yumvise ko ari Yesu mwana wa Dawidi bisobanura ko uyu muntu ashobora kuba yari yaramwumvise. Yego yaramuzi. Turi kumwe? Yumvise ko ari Yesu mwana wa Dawidi. Ngo nta muntu yaje kubimwongorera, Bibiliya ntabivuga. Uri kwazumva? Wewe sinzi ibintu byabaye ngo amenya ko ari Yesu arenganye. Muri ko muravyumva? Uyu munsi arabantu bari ngaha kubera ubwoba n'amajwi yaragiye. Mu minsi yese nariko numva pastor ko aravuga ni muhaguruke musenge batu abahombi. Amajwi yaragiye kuko iki mwaracecekeshejwe n'ibibazo. Uyu mugabo nubwo yari impumyi ngo yumvise yuko ari Yesu mwana wa Dawidi, ngo atangura gutakamba. Muri ko muravyumva? Aratakamba. Uko atakamba bamubwira ngo mbega wagahumyiwe toka hapo. Urumva urivyo uri kuravuga nibi mbe urazi ibibazo ngatwe tu aba bantu bariko baramukurikira nabo bari bafite ibibazo byabo. Wewe n'ibibazo byabo wowe uri kurazana ibintu muri kurazumva uri kurabavangira. Ceceka ugume ngaho turagarutse mu kanya tuzogufasha. Uri kuravyumva? Nawe aravuga ati yari yamaze gutahura, aravuga ati sinceceka Yesu akomeza. Reka ndababwire, reka tuvuge ngo volume. Uyu mugabo uko bamuceceza niko yaduza volume. Uko bavuga ngo ceceka akaduza volume, niyemera kwa ceceka kuko yari yamaze kumenya ngo ni Yesu arenganye. Muri ko muranahura abandi bafise ibibazo ariko baranuza. Reka ndababwira ikintu kimwe, iyo umaze gutahura uyo Yesu Barutimayo yarahejeje gutahura, nta muntu ashobora kugucecekesha. Amazi ingunza ntishobora kugucecekesha, ibibazo ntibishobora kuducecekesha. Muri ko muravyumva? Inda zikoroka ntiduceceka, tubandanya turiko turavuga. Muri ko muranahura? Ibibazo bitugariza twebwe niducecekeshwa n'ibibazo hatunyamanzi kuko twaramaze gutahura ko Yesu yatuneshereje kera. Muri ko muravyumva? Hatunyamanzi bandugu. Muri ko muravyumva? Ivyo ducamo ni vyinshi ariko ntitubiha umwanya. Ibiduca intege ni vyinshi. Uyu mugabo nubwo yari impumyi, uyu mugabo nubwo yari impumyi, muri ko muravyumva? Nubwo yari impumyi yarashoboye gutahura ati uyu mugabo arenganye. Uyu ninta apa nta kintu kishobora kuncecekesha. Reka ndababwira ikintu kimwe, ishengero ryinshi ryariko riramukurikira, ijwi giwe ryararengeye ishengero. Uyu munsi nje kukubwira nti nimba warazimye ijwi ryawe rikamanuka, ndugu yangu uze ngaho ufukame tugusengera. Minjo nabikwambia
ndakugiza ukuri ibibazo tucamo sico gipimo cy'agakiza kacu. Ibibazo ducamo sizo bigaragaza yuko oya reka ndababwira ikintu kimwe. Urumva utarahagarara mu gishingo cy'uyu mugabo. Aha ndababwiye abantu babiri, ndababwiye umuntu yiswa Barutelemayo yari yamaze gutahura uyo Yesu wariwe. Ndababwiye n'intumwa zari kumwe n'umuntu zitaratahura. Uri kuravyumva? Bari kumwe mu bwato ariko ntibari bazi ko bafise umuntu akomeye cyane. Muri ko murabitahura. Hakaba hari indi impumyi nawe Yesu yararenganye, bagerageza kwicecekesha, bagerageza kumubwira ati wewe toka hapo baba, ceceka. Uyu mugabo baramuceceke. Mwene mushobora kwibaza iyo image. Reka nk'ubu ndababwire, nk'ubu urazi mwe muhaguruka ngaha mwese, hanyuma je ngaguma ndiko ndavugira ngaje iyi mikrofone mugaca muvugira rimwe ceceka, nande nkaba Yesu mwana wa Dawidi, ariko nkabasumvye icyo. Muri ko murabitahura? Kiki kimizo nkomezi. Aho niyo nshaka guhagarara rero. Ikimizo nkomezi icyamuhaye Barutelemayo kuguma semerera. Barutelemayo icyamuhaye izo nkomezi, icyamuhaye kuguma semerera, icyamuhaye kuguma yumva yuko ati nubwo munceceza sinyamanzi. Yari yamaze gutahura ati uyu mugabo uyu twamye turiko turatambira ngaha, uyu twavyutse mu gitondo tuje gusenga, uyu ndiko ndavugira muri uyu mwanya, uyu bamwita solution. Bamwita solution. Muri ko muranahura? Uyu mugabo bamwita inyishu. Muri ko ravyumva? Ushobora kuba uri ngaha muri kino kibanza warakiye Yesu ariko ushobora kuba uri muri kino kibanza utaratahura yuko Kristo akiriye ari solution. Uyu munsi ndabibabwira. Ubwami bw'Imana, Bibiliya iravuga ngo ababunesha babuneshanya ubuhizi. Muri ko muravyumva? Natanguye ndiko ndababwira nti ubwoba n'ukwizera izo ni ibintu bibiri opposite, ntibijanye. Muri ko murabitahura? Nimba uri hano muri kino kibanza wumva ari amajwi ariko arakubwira ivyo uri kuracamo je ntavyo nzi, ubuzima urimo je ntabwo nzi, iri jambo siwe warimpaye, naje ubwanje sinzi iyo ryaje riva, ariko icyo nzi ndazi ko hari umuntu ariko arubakika muri kino kibanza. Muri ko murabitahura? Ushobora kuba uri hano ari ibintu umaze iminsi uri kuranigana navyo. Ivyo uri kuranigana navyo nje kukubwira ni mwene data, nje kuguha gusimbira muri uyu mwuka wa Barutelemayo. Twabaye mu buzima aho twabonye ibintu byinshi, aho abantu baduciye intege mu bintu byinshi. Muri ko murantahura? Abantu baduciye intege mu bintu byinshi cyane. Ndibuka muri kahise aho abantu baza batubwira ati iyo bitu yakuomba, iyo bitu ya Waporo bakwa David, iyo bitu ya binanini, abantu bakaduca intege. Ari umuntu nagiye muri banki, reka ndeke no kuyivuga, ndiko ndinjira muri banki turaramukanya, ndamusanga yambaye uniforme ya banki, turavugana turaganira turiko turaganira, hanyuma ndamuraba ingene ariko aramvugisha. Muri ko muravyumva? Ndamuravye ndamubona ko ndamukura mu bwoba. Urumva? Je nabona ko aramvugisha n'ubwoba. Ndamubwira ni ebana, si tuongee wese tunazoeana, nituzinanye mu quartier wewe kweguru anganiriza gutyo. Urumva umengo anganiza nkuko umengo ndi papa we nibitugana se wibaba unganiriza n'ubwoba. Ndamubwira ni come on, ingo tuganire, jewe turazinanye mu quartier, jewe ndi wa wundi tuganire. Uriko uravyumva?
tuca turaganira dutandukanye ntangura kwiyumvira ikintu kimwe uri kuravyumva uyo rero ni umuntu yirigwa ncinege past yaranci intege ibi my goodness urumva twebwe mu ikariti wamengo turababono uri kuravyumva bo wamengo nabantu babasirimu kuja mu bintu vyo gusenga unaona tunatoka tuma saa 12 tu abandi nabo barakubisirigara unakamata tuma Biblia tu ya hivi okay hana ule naye ngo ni mkizo wa kwa David ukamwambia ati sawa jenda giye jewe n'ububono bwanje jewe mama horo muri ko muravyumva jenda giye gusenga muri ko muravyumva uyu munsi nagomba ndababwire ni ivyo ndimo vyose na ruhara ndabifisemo muri ko muranaho wa wundi Kristo nakoreye imyaka n'imyaka wa wundi navugiye imyaka n'imyaka wa wundi banciye intege imyaka n'imyaka yaragarutse ansanga ahantu nibereye arankura muri ko muravyumva mu byo twavuganye yarambwiye ngo papa nishudi ndamubwira nti kugira ngo ndagushingire naye ifo kuva mu kazi kwanza tuzoganira utari ku kazi wambaye izo uniform kuko inaye yanje ni ndende uri kuravyumva ariko mu yandi majambo sinumva nshaka kumubwira akantu numva nshaka kumubwira ico kintu kandi tuzobonana vuba muri ko muravyumva nshaka ndamwicarike ndamubwire ni urazi ndakugira ikintu kimwe wa wundi Yesu wahora umbuza wa wundi wahora undekuraje wa wundi wahora umbwira ngo niwe jewe na kimwe je na visa nanga visa yansanze mu gitanda njyana kandi bazeme aha jese mi reka ndabagira uri kuravyumva uyu muntu yahora mbuza jewe ngiye kuri eglise mfise Biblia yanje gutya muri ko muravyumva ngiye kwinstara amabafu akambwira ngo nindeke kwinstara amabafu nze tuyicare kwirigara ngo tutangure gutera inkuru ngo nivyo bigaragaza ubusirimu muri ko muravyumva gukorera Imana na ruhombo rurimo bikoro bikunze iyo ndirimbo twahora turirimba tunakuva tukuimba zuranda kugira ikintu kimwe ushobora kuburi ngaha muri kino kibanza nawe uko nakuva tukuyimba unakuva tukuyimba sivyo papa we imba tu ndakugire ico je ndakugire ibanga rimwe igikorwa c'Imana ushobora kuba utari kuratahura uyu munsi jewe ingabirano gusa ndakuhaye nturekure usiyachiriye muri ko muravyumva usiyachiriye nturekure ico wamaze kuronka uri kuravyumva ushobora kuba utari uri kurabona umengo biri flu niko natwebwe niko twari tumeze hari umuntu yaje kumbwira arambwira ati ngwereka wewe nibona ko imyaka ikujanye wewe unaona uko naseka wereka imyaka irakujanye tafuta maisha bahora babikubwira wewe tafuta maisha amaisha uburiye mu rusengero ahandi uzoyaronkera neza muri ko murabitahura murazi ibicantege biri ngaho hanze no mu rusengero mbeko mutavyumva bakanerura bakagenda ndibuka pastor bariko baranerura tukagenda mu Rwanda kwa Rubangura uri kure bitahura tunafika kwa Rubangura urumva mwe kwa Rubangura mwe muri erega mu Rwanda mwe mu rubonye rufisa amatara je narugiye amatara rurimo mbe ivyo muvuga nibiki je nagiye kwa Rubangura ije etage itagiramo na ampulu nimwe hanyuma agiye nyuma yo kwa Rubangura hariho ico bita nambari kuri gare abantu bazi mu Rwanda niye harabasuma banyagara uri kuravyumva nkagenda
uyu munsi murabona ibi bintu byose nkabipakira byose nkabikuye mu Burundi nkabitwara mu Rwanda nashika hajya kwa Rubangura ari umunsi twigeze gushika hajya sinzofa ndavyibagiye muri ko muravyumva ico bita gukorana umutima urumva wuzuye full turashika tuvuye mu Burundi dushitse twashitse saa 6 z'ijoro dusanga abantu baradutegereye bategezwa kutwakira ahantu twashikiye batetse dutanguye gufungura ibiki n'ibiki ngaho irigara riratanguye saa 7 z'ijoro saa 8 tuce tuja kuryama tugiye kuryama kandi saa 1 tuzoba turiko kuri podium turiko turaririmba none nimba tuzoba turiko turaririmba saa 1 ivyuma ndavyenstara sangapi muri ko muranahura ngiye kuryama sangapi saa 9 ngamye saa 9 gatowe mu isaha imwe n'inusu ndavyutse apo ni acarazaraza kumvyura cyambye ati tugende abaririmbyi bamwe baraza sinzofa nibage mbonye abaririmbyi baje nca ndabongora ndababwira ati kuko bavuga bati ngo Leonard ntashobora kuja kwesta ivyuma wenyene araza kuruwa yaryamye isaha imwe ndababwira bene data ni mwebwe dukeneye kuko mwebwe nibwo ishengero riza ni muraza gutanga ni nkuko uja kugira Lorita akacavyuka ngo bana Lorita akacavyuka sama bana ngo kuye unyanywane na byuma hanyuma uje kurongora ruwanje nca ndamubwira ati subira kuryama muri ko muravyumva namwe yasubira kuryama muri ko muravyumva kuko nariko ndanyegeza ikintu kiri muri we nigitwagwe n'uburuhe bwose ndabwikorera muri ko murabitahura ndababwira abaririmbyi iti bamizisiye baririmbyi bande subira kuryama muruhuke muri ko murandahura ndaja kwestara ivyuma ngiye kwestara apo ni agira zinamubwira ati please cha kuryama ndaza kwimenya bamu umushoferi turagenda kwa Rubangura dushitse kwa Rubangura hari abasuma benshi ndarondera umuntu ndamubwira numviriza ndakubwira kubera batatwiba urumva nduze eglise yari kuri 5e etage wafata bafre ukayifata imwe ngaha yindi ukayifata ngaha nkaca ndayiduga kuri escalier ya mbere escalier ya kabiri escalier ya gatatu muri ko murabitahura nashika hejuru nta sansere yari ihari nashika hejuru nkamanuka guterura urusanduku nkamanuka guterura ikibafu ari ibintu mwe mutaramenya Patrick ubu nuza kumvugira ibintu twaciyemo ngaja kuvyinstara vyose kandi ngacanja kuri mixer mejeje naheza hasigaye nk'iminota 5 abarimvyi nabo bagaca bashika ngacanja kuri mixer naho muri ko murabitahura abaririmbyi batanguye gutazira ngaho rero ngira ndakubwire urumva batanguye gutazira ngumva bwa buruwe bwose burakorotse buramvuyeko nkatangura gusimba nkibagira yuko naryamye isaha imwe muri ko murabitahura hanyuma umuntu turahuriye muri banki ariko arambaza ati ngo mbega wewe vyagenze gute wewe unavala uniform vyagenze gute amburi uniforme mwene data ndakwereka ibanga uri kuravyumva kuya kanisani uje kutumikia Mungu uri kuravyumva gukorera Imana n'umutima wawe wose uri kuravyumva nta bwoba nari mfise nubwo abantu bagerageza kunyereka yuko imyaka ngo iratujanye uri kuravyumva imyaka je narabuza ayinjana narabuza hije uri kuravyumva narabuza imyaka hivi njo niko naona sasa niko nakuwa ka jeune sasa kapetika miaka 15 muniko murabitaho umuntu ariko arambwira ngo imyaka iranjanye naramubwiye ni urazi nyishu namuhaye namubwiye ni ubu ntizishobora kuganira kora ko kazi kwanza akazi uri kurakora ka banki jewe ndakwemereye nzoguma sinzosubira inyuma tutabonanye vuba tuzokwicarana uri kuravyumva ndamushingira naye ndamubwiye nti cyagiye wari umbona na Bibiliya ukambwira bike bya bindi wari uruvuga nivyo vyavuye nivyo ni ça c'est le fruit ibi ni ivyamwa uri kuravyumva ivyamwa bene data ndacari kuri rya jambo nta bwoba uri kuravyumva ivyo nakora vyose numva atabwoba mfise
uriko uravyumva uwo nakorera nari ndamuzi uriko uravyumva twakiriye Yesu atamusuniko urimo muriko murabitahura nta muntu yariko aradusunika nta bintu byo gusunikwa vyarimo urumva namukurikiye nzi wo ngwirikiye ndazona ariko ndakurikira anereye hagati je m'en fous uriko uravyumva ariko iconzi nari nziti uwo nakwirikiye numwizigirwa ntazonera hagati muriko muravyumva muriko murantahura uyu mugabo ariko arasemera ariko aravuga Yesu umwami wa Dawidi yarazi ariko arahamagara muriko muravyumva nubwo yari impumyi yaraza ati uwo ndiko ndahamagara baramuzivye akavuga mwe nimutokeye misi ko naongea na mwe je ari ndiko ndavugana nawe hari igihe abantu uyu munsi ibintu biba bagatakaza intumbero akuangamiza amaso kuri Yesu atangwe kurangamiza abantu kubibazo aba bantu baruteremare bari bamuhindukiye ikibazo bamuhindukira ikibazo ariko ntiyigeze abahanga amaso bene data iyo atakaza intumbero agatangura kuvuga ati bana sasa mwe nibitugani mwe si mnaona kama niko mpumyi si mnaona hivi Yesu yaba alikuwa aragenda Yesu yaba alikuwa arakomeza we ari muri afere n'abantu Yesu alikuwa arigira yaza kwikangura rekana na afere n'ibibazo hanga amaso uwo inyishu ikibazo reka guhanga amaso ibibazo mwene data muriko murantahura reka guteza umurongo n'ibibazo ufise urumva uyu munsi naje kukubwirane ikibazo no kwizera ntibijanye uyu mugabo yari afise ukwizera ko agira kire muriko muravyumva ikibazo ciwe cyahindutse abantu niyigeze yibuka nuko ari impumyi abantu bamuhindukiye ikibazo ariko niyigeze ahanga amaso icyo kibazo ahanga amaso Kristo aramubwira ati Yesu umwana wa Dawidi ndashaka guhumuka kandi nagomba ndakumenyeshe ni Yesu amugeze imbere yaramubajije ati ushaka ko ngukorera iki Yesu aramubwira ati ushaka ko ngukorera iki urazi cyamukoze ko Yesu iryo shaka Yesu yarababwiye ati nimumuhamagare kuko yari yamaze kumva ijwi ryiwe nimumuhamagare baca bamuhamagara n'umuhari muri Bibiliya hajya baravuga ngo humura sha humura ingo muhari banamwitana muhari ariko we yashaka kuvugana nawe yari yamaze ku reka abantu bakujya umuhari mwene data reka abantu bavuga ivyo bavuga reka abantu bavuge kugenda na Bibiliya reka abantu bavuge acha batu baseme uriko uravyumva wewe hanga amaso uwo nitureke gutakaza intumbero reka tuve hasi muhaguruke dusenge nk'uko bivuze dakozwe ko ndi ntahe ari igihe umuntu avuga ibintu bikagusubiza inyuma imyaka ndashaka mbwira umuntu ariko arakorera Imana ngaho ugende utekereze kuri iri jambo kabiri cyangwa gatatu ivuga ngo itubonera mu mpisho izoduhera ahandi Yesu yigeze kuvuga ngo niwagomba gushaka kugira uwufashije abugirira woye kuja gukora nk'uko abafarisayo n'abasadukayo bakora ngo bagenda kwibarabara bakavuza imyironge bakavuza zavuvuzera ati nimuze ni za publicité dukora ariko ndashaka umuntu wese ariko arakora umurimo w'Imana nga atekereze itubonera mu mpisho
ikintu kiraremereye kuko je ndakizi muri liste y'abantu bare gutegerezwa kugirirwa neza n'Imana tugicitaba umuhamagaro nukuri nta uretse Yesu aratangaje cyane nico gituma yavuze ngo ibanga ryanje rifiswe n'uwunyubaha nigitangaza ukuntu Yesu akuganiriza mu gifuri akuganiriza mu mwiherero hama ntabwira abantu yuko ari we yakuganirije kandi ntarazwi ishinga n'abantu bari baraguca intege ntafata umwe yavuye ngo ariko ko ari jewe namushize muri ibyo bintu nobwiye aba bantu bakanuma kumuvuga nabi oya wewe ahagarara kubwira ngo shira umutima kuco twavuganye woye gushira umutima kuvya abantu bari baravuga ndabizi Leonard ndabizi iki gikorwa yakoze ndakizi Imana ikugiriye ubuntu ukamenya gukora igikorwa umugabo witwa Boni Mwaitege wo muri Tanzania yararirimbye indirimbo ziryoshe n'uwa kera yararirimbye indirimbo ivuga ngo kazi ya Bwana yifanye kwa moyo bila kusukumwa wala kubembelezwa jamani ye gukorera Imana utitayeho ko abantu bakubona pana ngo pastor arinjiye uce wihanaguza intebe kugushaka kurondera wisanzwe iyo urondera amapete kuri jewe Bibiri ivuga ngo umwanya nyene ubuhembwe ubwo nyene ubuhembwe bive mu mutima mukorera Imana bivuye mu mutima mukorera Imana mutitayeho ngo abantu baramvuga wazi ko ari umuntu ahagarika gukorera Imana ngo ntibabona ivyo nkora akabivamwo ngo mwishengero ngo mimi nilitumika myaka ngo akini ngo abaoni biye nafanyaga ngo ababioni ngo ngo nzobanda yangu ngo kuri kibatambona bande ntabwo ari shimwe ry'abantu turondera nukumenya uri kurakorera ko adahemuka nukumenya kuri kurakorera ko yamara umwizigi gw'ibihe byose iyi tubonera mu mpisho izoduhera Mana aramezagire nakozwe ko cyane niyo Bibiliya twari turushe pe urana ariyo Bibiliya jambo rivuga kuri Kristo ngo yatwawe muri 55 ngo yatwawe muri 55 ngo yatwawe nk'intama igiye kwibagiro munsi hari jambo rivuga ngo umbabarire numva fise emotion munsi hari jambo rivuga ngo nta shusho yo gushimwa yarafise pe iyi Imana irikira kwigisha iyo uri mu rugendo rw'amasezerano abantu barakwiboma ko cyane kuko nta shusho yo gushimwa ibihari gusa ikibabaje n'ukuntu tutamenya inyifato yo kuvyifatamwe bamwe muravamwo kubera amajwi y'abantu abandi muracika intege mukagarukira mu nzira abandi bagakenera gushaka kuja kwisigura ngo yangu ivyo uri kuramvuga ngira ndakubwire ngo Imana yagushize muri position yo kukumesura yagushize muri position kugutunganya kugukamura ntibikeneye ko wisigura kuko ivyo bakubwira biba ari vyo bakubwiye ko usa n'umuntu ashonje ngo jewe urashonje barabibona ko ushonje bakubwiye yuko wambaye nabi reka kuvuga ngo ivyo nibiki niko bimeze nico Bibiliya Yesu yavuze ngo kwakira isoni z'umusaraba kwemeranya n'isoni z'umusaraba hama Bibiliya ikacivuga muri Hébreux 10:36 ngo kuko mukwiye kwihangana kugira ngo nimwamara gukora ivy'Imana igomba mubone guhabwa ivyasezeranywe nidushobora guhabwa ivyasezeranywe tutihanganye amem taturiko turakora la volonté de Dieu ubugombe bw'Imana biragoye kugira ngo amasezerano yacu asohore ndateye intege abantu bari korakora Imana batarondera amaso y'umuntu abantu bitangira Imana batarondera ingero ivuye ku muntu ndaguteye intege imbere ni heza jewe na Leonard turi vyabona
aba n'abantu bahagurukanye na reve yo muri Vivante. Uyu mugabo yarakoze ndamuzi yikorera amabafre jewe. Yageze muri Australia, akazi ka mbere wa karonse he yakaronse muri Hillsong. Uyu yarakoranye na Darlene, guhagarara na Darlene byari ibintu bisanzwe. Umva recompense y'Imana. Urumva ikintu umuntu yakoze ngene kimukurikirana. N'uyu munsi naje mpagaze nga aha ndiko ndagivyamwa ntahereye aha. Ni ibintu biguma binkurikirana. Namye nduvuga maze imyaka hafi 18 akanwa kanje kavuga Yesu wenyene. Kandi ntatambamira iburyo canke ibumoso. Ndashimira papiyo ndakivuze ico kintu nama numva no komindura. Gukorera Imana iri ni ryo jambo Karebu yabwiye Yosuwa. Aramubwira ati ntumereze iryo tongo kubera Imana yavuze Kadesh Barnea. Urimbe kukwera temonyaje ngira ndaguhe. Kuva Imana itubwiye yabitubwiye dufise imyaka 40. Ubu nkwije 85. Nagira ndakubwire Yosuwa urashobora kutamenya gakiza k'umuntu ni personnel. Mugaje ndagushinga intare. Inyuma y'Imana kumisezerano sinigeze subiramo ngo sinigeze ntambamira iburyo canke ibumoso. Sinigeze nkora icyaha cyo kuyivako. Ibi biriko biradukurikirana. Yarageze hari yakora muri Hillsong muri cabine technique. Uyu numuhinga n'umuengineer mu bintu vya son, mu bintu vya nico bituma bamubona iyo ari ngaha habaye akantu gahungabanye aba yahagurutse bimurimwo, aba yagiye hari gutunganya ibintu kuko bimurimwo. Kwa Rubangura agenda hasi mu Rwanda ndaruzi nkuko z'u Burundi. Umuntu ariko araduga n'amabafu, umuntu kumenya iryo banga ati mwebwe muraza kuririmba ntimwivange ku busozi. Uyu n'umusozi wanje utari kurajya imihare ngo je ngo nabonetse mu nama jenyene ngo mwiko je ari umuntu yambwiye ngo dad ngo nsigaje inama ya nyuma ngo badasubiye kwitaba ngo nanje nzo depose. None tubigenze yikorane. Bwira Imana atabona ari kubwira siho bari ngira nganize intebe. Muga Imana ibonewe ko watonze urugamba. Kandi reka ndabwira icyo nkundira muhemuye. Aha papa avuze ibintu bikomeye. None ko abantu umenga yo bakora kumenza umenga nabakawusha bumvise. Abakizwa abarokore turabaza tubayoboye tubaza. Aha bumvise cyane. Umuntu afise responsibility muga dahari. Anawanga Yesu ko rasema kuyapa anawanga. Yesu uti none wewe ko naguhaye responsibility urihe? Ku musozi wawe nzodugira ko kugira neza araho urihe? Yesu ndabira mugenza umubwire ngo Yesu yasinziriye kubera ibigeragezo vyo mu kiyaga. Kuri we cyari gitanda cyo kuryamako kuko wewe yari yamaze gushika hakurya. Igikomeye sivyo duhura navyo mu nzira. Akaga gakomeye nukwibagira ivyo mwavuganye na Yesu kuri depart. Twongere Kristo amashimeshi. Uwari karajya ivyamwa vyayo. Karajya ivyamwa. Tena huyu sio mtoto wa tajiri. Aba sio watoto wa tajiri. Uyavukana na Charles Nziga Masabo. Nawe muzi umugravite wundi ari muri Canada. Charles Nziga Masabo. Batu wa machungu samie. Tulikomarea machungu hapa. Viziri mukutana mu kitanda pa ya Australia. Pana imakamba. Urumva Australia. Yesu yagiye kukwishura. Ntabwo ari bisi ntuzenya. Yitwa ngwiki Bumamuru transport yitwa ngwiki. Ya bisi yitwa ngwiki dufise ngaha. Hariyo bisi oya ari izindi kwastere zitwara apana izo mu Rwanda gusa za. Hari yindi havuyeho yinye tumenyereye yitwa Tramox ni yakeri yarasuye kugaruka. Izo twe twazigendemo tufise amashashe ya Rambo turiko turadaho tugiye mu ivuga butumwa naradashwe mu muduga gamana. Ni imperezi yanje nari narazigendeye. Yesu nashimwe. Hariho volcano hakacabaho rero yindi. Memento. Aburu ngo Imana agiye kundiha ngo impereza akazi ngo imwaro. Oya. Kurangiza guterura amabafre kwa Rubangura ikaguterura gutwara muri Australia. Washika muri Australia ugashikira muri Hillsong. Mbemwe mwumvize Hillsong mwumvise cyarico. Cyangwa ntavyo muzi. Hillsong mwe murayizi. Ntayo bumvi ntavyo bazi. Aba murayizi.
Darlene muramuzi? Murazi Darlene? Ariko data wa twese. Darlene yigeze kuza mu Rwanda ndavyibuka Gitwaza niwe yashoye kumwakira wenyene. Yaraje mu Rwanda yakigwa na Gitwaza na President Paul Kagame. Bonyene niwe bamuhaye audience. Darlene siyo mutu ni muntu Imana yadugije kurundi gwego. Hamuka tubona Kazoviyo Nyabenda nguyo ahagararanye nawe kubera Yesu. Bwira mugenzi ati kubera Yesu. Nta kure habaho iyo umukoreye mu bwizigirwa atogushikana, nta na kure habaho iyo umukoreye mu bwizigirwa ato gukura. Munkundire tumushimire, tumushimire. Bihutisha igiseke ngatu duhezagira ivuga butumwa. Mwihute abadiyakoni, mwihute ndaca protocole zana igiseke duhezagire umuvuga butumwa. Tegura ishikana duhezagire umuvuga butumwa, tubibire umuvuga butumwa. Murabizi ko ari umugenzo wacu kandi ntimubone ngo ni umwana wacu, nawe yavuze ubutumwa ifoko tubibe. Iri jambo rirakomeye. Aya muce muhaguruka dusaba umugisha, ndabarekure mutahe, abari mu bikorwa muce musigara dusozera. Abatugendeye Imana ibaha umugisha mwese, Imana ikomeze kubagira neza. Karibu kandi mwavyumvise amateraniro yacu ni kuwa kane no ku munsi wa Mungu, ariko hagati y'ivyo kuwa gatatu haba hariho repetition y'abaririmbyi 17h30 na samedi 14h kugeza 18h. Abaririmbyi naho ne baba bari kwara mu ma repetition. Imana ibahezagire n'abazezwa suko ku munsi wa gatandatu. Duhezagire umuvuga butumwa abasha. Tumuhezagire, duhezagire ijambo. Ababivyemwe ivy'imhemu tumubiyemwe ivy'umubiri. Utanga byinshi nuko ategeza kwa maronka byinshi, niko bimeze. Haleluya. Moyo wangu na kusifu Jehova. Bane bahezagire, mugize neza guhezagira. Mahaguruke dusaba umugisha rero. Nkoresha icyo wampamagariye. Mahaguruke dusozere. Nkoresha icyo wampamagariye. Twayimubwira nk'isengesho. Wizirikane. Icyo wampamagariye. Oh, mpindura Yesu wanje, mpindura icyo wampamagariye. Rigira isengesho, mpindura cyane. Mpindura. Oh, mpindura icyo wampamagariye. Gukora umukoro utari uwanje nabyo nugutsindwa. Oya nkoresha icyo. Gukora umukoro utari uwanje, gukora utari uwanje nabyo nugutsindwa. Oya
nkoresha icyo mpamagariye. Dore ndi imbere yawe cyane, dore ndi imbere yawe, unkoresha ibyo ushaka, icyo dore ndi imbere yawe kandi dore ndi imbere, unkoresha icyo ushaka, icyo unkoresha icyo data mpindura cyane, yego mpindu uwo. Tega ibiganza vyawe urakurabe ryiza, akumurikishirize mu nyonga hiwe, azigama intambuko zawe, ashigikira ibikorwa vyawe. Gira umugisha usohoka, gira umugisha winjira, gira umugisha mu mitumba, gira umugisha mu biyaya, gira umugisha impande zine z'iki gihugu. Uhora akugirire neza, akurabe ryiza, agushikire muri byose na hose. Ndatura nizeye ku buzima bwawe. Wewe uri uw'imbere ntuzigera uba uw'inyuma, uri uwo hejuru ntuzigera uba uwo hasi, uri umutwe ntuzigera uba umurizo. Ubuntu bw'umwami wacu Yesu Kristo, urukundo rwa mpwemu yera rw'umwami wacu, umubano wa mpwemu yera, ubusabane bwa mpwemu yera bukomeze kubana nawe n'abawe bose none n'iteka ryose, mu izina rikomeye ry'umwami wacu Yesu Kristo dusenze twizeye, amen. Imana ibahezagire. Twagize promotion ya autokora ziri hajya kwibarabara ku 2,000 ugenda uyitwaye. Genda muzimanuke mwature. Abataragura autokora ziri ngaho kwibarabara kuri portail.